ko hari babuze aho basengera kandi bagakenera n'ahantu impande y'isengero ho kwaguka nahone kugira ngo abakristo baza mu butumwa butandukanye baronke aho bahurira. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe ukwemera kuvyara ubuzima. Uno munsi twagendeye kuri paroisse Saint Joseph, paroisse yo muri diocese nkuru ya Bujumbura, aho twatewe iteka ryo kwakirwa na patiri mukuru arongoye ino paroisse. Nanje kuri Axia Vibes TV ni Nemeyimana Jean d'Arc. None nyakubahwa umusaserodoti w'umukama, tubasabe mwidondore abariko baradukurikirana kuri Axia Vibes TV. Ndabakengurukiye cyane kandi abaramukije mwese tugiye gusangira ikiganiro. Nitwa Patiri Deogracias Bizimana, umusaserodoti wa diocese nkuru ya Bujumbura, nkaba ndi patiri mukuru w'iyi paroisse yo mu Ngagara yaragijwe Joseph Mweranda nk'umuvunyi wayo. Ego cyane murakoze ku mwidondoro. None nyakubahwa umusaserodoti w'umukama, mwodukundira mukatubwira ryari mwatiwe mu ibanga ry'ubusaserodoti n'amabanga mwagiye murashingwa muri Ecclesia. Murakoze. Je natiwe igenekerezo rya 17 mu Kakaro 2004 hariya muri paroisse ya Jenda sanzwe mvukamo. Ubutumwa naciye ntangurira rero ku kirimba c'umwungere, aho namaze umwaka umwe ubutumwa bwo kumenyesha amakuru n'inyandiko za diocese ya Bujumbura, diocese taraba diocese nkuru. Mu nyuma rero bahavuye bandungika mu butumwa igihe hari havutse igisirikare gishasha n'igipolisi gishasha. Ndabara imyaka itari mike ariko ndunganira ku by'umutima mu rwego rw'umutekano w'igipolisi. Imyaka ndayimaze naciye ngenda kubandanya amashuri mu gihugu c'Ubufaransa, hanyuma ntashe naciye nza kurangura ubutumwa muri Katedrale Regina Mundi. Nkaba nabifatanya cane nabifatanya n'umucamanza muri sentare ya Ecclesia Katolika. Ubutumwa n'uno munsi mbandanya, hama rero ntandungikwa ngaha mu patiri mukuru waho kuva 2018 kugeza uyu munsi. Nuba ko mfise ubwo butumwa mu paroisse, nkongera nkaba ndabufise no mu diocese muri sentare mugabo na cane hari ubundi butumwa ndumwibutsamana wabize ivy'amategeko angaha muri diocese nkuru ya Bujumbura. Bikuru bikaba ari ivyo. Ego cyane murakoze umusaserodoti w'umukama kudusangiza ubutumwa mwagiye murashingwa n'ubwo mushinzwe no munsi. Hariho ikintangaje, sinari nzi ko muri Ecclesia habayo sentare. Ntihabuze ngira ngo n'ubundi azotangara nka jewe. Nimwadukundira ubundi munsi tuzotegura ikiganiro tuze mutuyagire ngena sentare yo muri Ecclesia ikora, abayitura ingorane baba bafise n'ingene, kuko nk'ubu wosanga hariho abo baba yikeneye mugabo bakaba bameze nk'uku kwanje ntibamenye ko ihari ikenewe. None nyakubahwa umusaserodoti w'umukama, muratubwiye yuko uno munsi mufadanikanije n'ayandi mabanga murongoye paroisse Saint Joseph. Twasanze muri mu bwubako, ariko imbere yaho paroisse Saint Joseph ni paroisse rurangiranwa muri diocese nkuru ya Bujumbura, kandi nibaza ko iri mu zavutse imbere. None mwotubwira ivyagiye birayiranga mu buzima bw'ubukristu no mu buzima bwo kwemera, ivyagiye nyamukuru bikuru vyagiye birayiranga. Ego murakoze. Iyi paroisse ni umwana yavyawe na paroisse Saint Michel. Ego. Hama hari mu 1955 niho baca bayiha umweranda yegukira umuvunyi wayo Joseph Mweranda. Muri ico gihe murumva ko hari mu gihe tugiye kwinjira mu gihe c'ukwikukira ku Burundi, no kuvuga abasaserodoti batanguye ubutumwa ngaha muri iyo ntumbero barimwo mu gufasha ko igihugu intumbero cyariko kirajamwo iba nziza, na cane imbere yuko igihugu cikukira. Aho naho yari bayi paroisse Bujumbura ntiyari bwabe diocese, yabaye diocese mu 1959 ishingwa umwungere wa mbere wayo Musenyeri Mikaheli Ntuyahaga. Mu butumwa rero iyi paroisse imaze gushika muri buno buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, yaritaho cyane ivyerekeye ingo
n'ivyerekeye imiryango. Aha turibuka abapatiri mukuru baciye ngaha batigera bibagirwa ngaha cane, bakuru hariho patiri Bwabo Jean Berkimas, hariho patiri Biraronderwa Stanislas, hariho hakacabara patiri Ruragaragaza Simone. Ni bakuru bacu mwibanga, mugabo abo babiri ba mbere ikintu bakoze ngaha gikomeye mu gukomeza ingo n'imiryango, baragenda bagasanga abakristu bari bakiri bakeya, babasanga mu ngo zabo bakabigishiriza, bakabagendera ariko umugoroba bakaganira, bakabamenyesha akamaro ko kuba umukristu muhira no guhura n'abandi ku iparuwasi. Hanyuma ica kabiri naco baragendera abantu aho bagendera, babasanga ariho bari bazi n'amazina yabo nka bose, baregera abakristu muri make. Yego, kandi bakaganira. Urabona hahavuye haba inama ya Vatikano ya kabiri yatangwa 62 igahera 65. Hariho byinshi byariko bihinduka muri eklezia, baraba hafi y'abakristu mu kuja barababwira ibintu biriko birahinduka. Mu nyuma rero iyi paruwase imaze gushinga imizi, kuko yari nini gose, igituma yari nini gose, no munsi twababwira yuko natwe twahavuye tuvyara izindi paruwase. Hariho paruwase Gihosha Saint Jean Baptiste, hariho paruwase yo mu Kamenge, hariho paruwase ya Kinama. Iyo ya Kinama nayo ihejeje kuvyara Gahahe, yari imaze kuvyara na Buterere. Ni ukuvuga rero ubwo butumwa uko bwagiye buraranguka, uko iparuwase yari yagutse niko haje amasikirisare, bakongera bakasanga y'abakristu. Rero imyaka yaciye ikurikirana rero, mvuze bikuru nuko hageze igihe cyane cyane haba urugubako rw'ingoro y'Imana rwatanguye kuvugwa 2008, umushinge bacawugira 2009. Aho niho tugeze, mugabo nawe ubutumwa bwa misi yose burabandanya. Ego cyane patiri mukuru, muratubwiye yuko muri mugubako icyumviro cyatanguye mu 2009, none icyumviro cavutse naho ibikorwa bigeze uno munsi. Murakoze. Muri make paruwasi gitangura nababwiye ko abantu baba ku butaka bwa paruwasi bari bakeya. Bukebuke kuko imyaka yagiye iragenda, kuko bari abakozi ba leta benshi bajya babaye n'abandi bakuru barimwo, kuvuga hageze igihe imiryango iraguka. Imaze kwaguka rero isengero basanga n'intoyi, isigara urumva yari 1955 gushika ku 2008, urumva abantu bari baragwiriye, baca bavuga ati birakwiriye yuko twaguriye isengero. Icyumviro kiza kuko abakristu baragira imisa myinshi, bw'abakristu bakabura aho bakwigwa mu isengero. Niho rero patiri mukuru yariho nyakwigendera patiri Ruragaragaza yaciyumvira gishikiriza abakristu n'abasaserdoti babana, baja kukibwira musenyeri yararongoye diocese, musenyeri ngo yagoye, hama baratanga uruhusha rw'uko abakristu batangura uwo mugambi. Rero uyo mugambi nico catumye cyane kuko hari babuze aho basengera, kandi bagakenera n'ahantu impande y'isengero ho kwaguka nahone, kugira ngo abakristu baza mu butumwa butandukanye baronke aho bahurira. Ego cyane, murakoze kuri uwo muco muriko muraduha. Mbega abakristu baba mu mibano igize ino paruwase ya Saint Joseph, hamwe n'abagiye barimuka mugabo bayihozemwo, muriko muritegereza muri urugubako murimwo, mubona bagize uruhara rungana gute, baterera gute, bavyitabira gute? Abakristu bahora bari ngaha bimukiye ahandi mu yandi maparuwasi batugumiza ku muzirikani. Koje ndibuka yuko hamaze indwi zibiri ngiye guhereza inkuka ya misa hariya hirya yo kuri aéroport, ahantu isikirisare ya paruwasi Maramvya yavuye kuri Kinama. Hariya muri Maramvya abantu benshi bagiyeyo, benshi bavuye ngaha muri paruwase ya Saint Joseph. Narabonye ngiyeyo rero ico bambajije, bavuze ati mbega naho iyo twaje turiko turubaka hariya mugejeje hehe? Yababwira baca bavuga ati burya rero naho mutatubona turarungika kuri Rumikashi, tukarungika bajya kuri konta, ati ijya niyo yatureze. Urumva baguma batwibuka boye. Nari nahereye ku bari mu mibano yo ngaha, mu mibano yo Kristo igize paruwasi Saint Joseph. Aba bo mu mibano ngahi wacu batagiye ahandi ariho bakiri, aboye dufise amakartier 20 agize ino paruwasi. Kuko iyi paruwasi ifise Ngagara yose, zone ya Ngagara yose, igaca ifata Cibitoke Mutakura, igaca ifata n'igice ca Kamenge.
urumva rero abo bakristo aho paruwasi igarukira usanga babyitaho rwose gusumba uko imyaka yagiye iragenda. Abantu bari kwibaza ngo yuko boba bacitse inkokora, uko imyaka yagenda bakabona ikiriko kiracako niko bitanga, niko barushirizaho n'uno munsi aho tugeze by'ukuri baguma ubona bashira ko ikintu gikenewe kandi umuntu ntiyirirwa arabivuga cyane. Ego cyane. Mbega abakristu b'imvukira za Saint Joseph kenshi iyo bariko baravuga mu mihingo itandukanye yo kw'isi, henshi urumva ko hariho abakristo ba Saint Joseph kandi ukumva ari abantu bafise umutima w'urukundo. Mbega abantu nabo bavuye hano bakagenda mu mihingo yo hanze nabo baribuka, bakibuka iyi paroisse yabavyaye ikabarera ikabakuza, bakayibuka muri urugubako rwo isengero yacu. Murakoze. Abantu babaye ngaha caye bavukiyeho bari hari ishira hamwe riri ngaha mu Burundi, ririmo n'abari hanze bakuriye ngaha bakavukiraho, iryo yitwa One Love Ngagara. Abo rero abaritwara baba bari Burundi, mugabo bakaba bafise amashami y'iryo shira hamwe mu makungu. Aho rero iyo hageze ico gikorwa nibo bamenya ngene bahuza uburyo, bahuza n'abantu, intambwe ku yindi bama bariko barakurikira. N'ubu ndababwira ndazi mu minsi iri imbere baratubwiye ko barimo kuzana ibuye ryabo kugira ngo tubandanye ubwubako. Ahubwo turabashimira cyane kuko nabone bagumye bongereza baruturonderera n'abagenzi n'abatavuka ngaho gaca bagira ati turiko twubaka isengero iwacu. Baba bazungu bari kumwe, baba abanyafrika bandi, ugaca usanga batuzaniye igiseke kibombotse. Ego cyane murakoze. Kandi nawo Imana ibahezagira ababandanya bitanga kugira ngo iyi ngoro y'Imana ibandanye iherahera neza kubaka. None ganyakubahwa musaserodoti w'umukama, kera imbere ndibuka na jewe ndiko ndaruka twaza tubona isengero yuzuye. None iki ciyumviro cavutse gute cykwiyumvira ati abakristo bonyene baterera umuganda kugira ngo ingoro y'Imana yuzure? Sikuvuga ngo mwobura n'ingene muyubaka, mugabo mukavyinjizamwo n'abakristo kugira ngo ingoro y'Imana ikunde yubakwe. Naco ico ciyumviro ngo tubwira ngo cavuye he, mukibona gute, gikuza gute ukwemera kw'abakristo? Iki ni kimenyetso kigaragaza abakristo bamaze kumenya ko ari abanyamuryango. Kuko Ekereziya kuva Vatikano ya kabiri ihabaye namye mvuga yasabye yuko twibuka ko Ekereziya ari umuryango w'ababatijwe. Hama ko ari umuryango w'ababatijwe, umwe wese ari muri yo nibuye ryo kubaka uwo muryango. Rero ivyo byahinduye byinshi mu mitima y'abantu. Canke bakibaza kera bibaza ngo hari amahera ava i Roma, Vatikani ivyo bakeneye byose. None Ekereziya yacu y'u Burundi irarenze imyaka 100 ibayeho. Kuva ico gihe baranatwibukije bati erega Ekereziya kwije imyaka 100 iribeshaho, ahubwo ikadaterera ku ma Ekereziya yandi ariko aravuka. No kuvuga rero iki ni kimenyetso cuko bakomeye kwemera, bakumva umuryango ko ari wabo, igikenewe bonyene bakagikora. No babwira nko mu gukurikirana ivy'ubwubako, kurondera nayo mafaranga nabo bakristo bavyikorera. Nibo babikora kandi mboneye akajyo kukubashimira, babishiramwo uburyo bwabo, umwanya wabo no kwitanga kwabo. Reka ngaruke ku kibazo nibaza ko nari kuba nahereyeko, ariko naho ntagihereyeko naco cogira ico bafashije. Mbega muravye ibikorwa aho mwahereye mukaraba naho mugeze no munsi, mushobora kudusangiza aho bigeze kugira ngo nuwoba yari yibagiye ka gafuko k'isima kugira ngo yumve aho turiko turagera, kugira yumve nawe ico yoterera muri iyo ngoro y'Imana kugira ngo ibandanye iduga neza. Murakoze. Mugabo munkundije mbaza gukenguruka kuko bitanze kandi ukengurutse abayongeje. Na cyane aho tugeze ubu urugero tugeze ko ni nka kujya umuntu ariko yubaka inzu yiwe, bya bikorwa bya nyuma bama bavuga ko bigoye. Ivyo rero ca mwiyumvira bigora ku nzu y'umuntu, mu ngoro y'Imana nayo mubona ngene ingana. Mugabo ntabwo badufise. Ico twobabwira rero gikomeye aho tugeze ivyo turi. Hari ikintu gishasha twagize benshi batamaze gushikako citwa isola thermique. Ico isola thermique rero ni ikintu dushira murabona hejuru hagati y'icuma n'ibati. Ico rero uri kurakiraba mengo ni nk'isashe yera uri kure. Igifise akamaro gakomeye cyane. No kuvuga yuko ubwa mbere umuntu ari muri iyo sengero nta bushuha ashobora kumva. Ubwa kabiri
nukuri muri iyo sengero naho imvura hogwa yimena amatwi gute nta na kimwe ushobora kumva nahone ivyo turiko turarondera kugira dushike ko cane dusigaje muri ko muraraba murabona yuko twamaze kugira ico cyo kuri altare tukashiraho amakaro turiko turondera aho tugeze turiko abakristo bariko baterera amafaranga y'amakaho aja mu isengero hose twashimye isengero yose kwijamwe amakaro dushire kuri altare honyene iyo rero ni metero kwadrato 2,270 mugabo inuze imwe metero kwadrato imwe ni 125 gacugwiza umuntu ashatse guterera umuryango wiwe aravuga ati ntanze 125 ku metero kwadrato imwe canke umubano rukristo canke umuntu kugatwekiyo ico bocumva kandi niho tugeze niho kuduza intuze ikivi hama ica kabiri turiko kandi gikomeye na cone turiko turaraba isengero ukuntu imeze murabona rafise amavere katedrale menshi cane hariho aho tutaraheza neza naho dushaka ko tuhasozera neza hama na cane umuntu ariko araraba ingene hazoba hameze mu nyuma tuzoba dukeneye intebe zijanye nuko isengero imeze kuko izo dufise nizo mu isengero ya kera ariko turakeneye ko tuzogira uwo mugambi no kuvuga umugambi wihuta turimwo n'uw'amakaho nayo mavere katedrale hama ibikurikira vyerekeye turavuga by'intebe bizoca bizamo twifuza kuyinjira tudatevye kugira tuje tubandanya iyindi migambi paruwasi yishinze. Ego cyane bakunzi ba Axia Vibes TV hano twagendeye ni kuri paruwasi Saint Joseph tukaba turi kumwe na patiri mukuru arongoye ino paruwasi hari karatuyagira ko vy'ukuri ukwemera kuvyara ubuzima ukwemera ko abakristo bawo murabona ngena bitanze bagaheza bakiyubakira ingoro baye naho itarahera ariko baraheraheza babandanya badutumirira guterera umuganda kugira ngo iyo ngoro y'Imana ihere kubaka abakristo basenge bari bahimbawe bari ahantu hameze neza none ganya kubahwa musaserdoti w'umukama turiko tutera tugana ku musozo twagomba kubasaba rero mugire akajambo mubwiye bariko baratwumviriza bari hafi mu gihugu iwacu n'abari mu mahanga ya kure mwongera mudusabira n'abantu batwumviriza kuza badushikanira ibiganiro byacu kure n'ufisi ntahashinga akaza kugira ngo byose bibandanye bidukuza mu kwemera. Murakoze ikintu cambere no gushimira mwebwe kubona mwiyumviriye mukaza ngaha kugira dusangire kino kiganiro kandi n'abantu bamenye ubu buryo bwanyu bwo kumenyesha inkuru nziza nibwo buryo bwo kumenyesha inkuru nziza isho turateye intege n'uwo mugambi mufise ni mwiza uko kwemera kuvyara ubuzima ukwemera kudatuma abantu baja hamwe Imana iri hagati yabo keshi bo bariko barihenda iri hagati yabo niho bashobora gutera imbere no mu kwemera rero nagira ntera akamo abasangwa bobo no gusubiramwo nimwe vy'umwigisha yama ariko arasubiramwo bobo uwo mugambi wo gusozera isengero bawugize wabo ariko ndabashimire nongere ndabatera intege dusozere tudatevye ubwa kabiri ntere akamo abari ngaha hafi Bujumbura canka mu Burundi baguma bandanya batwibuka nabone babandanye hama ubwira gatatu naho abo bakunzi bacu bari mu mahanga batwumva canke babona ivyo turiko turavuga bari hezagire ikiganza cabo catanze ariko none munsi badufashe kugira dusozere neza ico gikorwa citeka Imana yubaka ingoro yayo iciye ku bana bayo. Turabakengurukiye cyane nyakubahwa musaserdoti w'umukama mwatwakiriye muri no paruwase murongoye dukengurukira n'abakunzi bacu badukurikiranye muri kino kiganiro kuva kigitangura gushika turiko tugana ku musozo tubasaba ngo abataragira sabone bayigire mwandanye muduhera ibi biganiro abadukurikirana mwandanye mutunatorondera kugira ngo tubandanye dukuzanya mu kwemera mwakoze bye bye.